Bojo ico mpanura nibajijuke bakorere hamwe kuko mwana muno mugambi mwino leta mvyeyi leta nkozi batwigisha yuko tubwiza kuja hamwe tugakorera hamwe tukishiriraho akazi kuko wakoreye jewe nk'ico nohanura ubwo gwaruka gurigwa rurayerera kandi ugiye kuraba ugasanga bamwe bafise n'uburyo nobahanura yuko boja hamwe icambere bakaja hamwe bakarabana bakaja hamwe uko bazinanye hama bakicarana bakaganira ivyiyumviro vyubaka bakareka kuyerera kandi ico ciyumviro biyumviriye boshira mu ngiro bakabanza kurondera abahinga bacize bakinonosoye bakabafasha mu gutunganya imigambi yabo kuko ejo canke hirya y'ejo bazobona inyungu nk'izo natwe turiko turabona mu shirahamwe ryacu ubumwe kubera abantu benshi usanga babifata minenegwa ariko nagomba ndababwire ngo kwiga umugambi ni ikintu ni nk'iyindi diplome umuntu aba arose hejuru y'izindi diplome umuntu aba afise canke amadoktora canke ibiki ariko kuba umuntu arose izi nyigisho haba hari iyindi diplome aronse iri hejuru y'ivyo ishobora kumufasha kubaho mu bundi buzima naho yoba afise amahera akaronka ico yakoresha kuko hari igihe umuntu aronka amahera akayonona mu bitagira akamaro rero kuronka izo nyigisho ni ibintu bifite akamaro cane nagomba ndababwire ngo n'umuntu wese yumva afise amahera ashobora kubona ata mugambi afise ko yovyiga kugira ngo bimugirire akamaro kandi birafise akamaro kanini cyane. Kazina kiwanje nitwa Nkorerimana Juste jewe nsanzwe mva ahanyene Bujumbura aha mu Buyenzi mugabo intara nkomoka ko ni intara ya Bururi bon nsanzwe ndi umworozi w'inkoko mugabo nta gihe kirekire ndabimazemo gukorora inkoko nabitanguye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu ego jewe ubwanje nta nyigisho naye bwaronke mugabo twari kumwe mugenzanje we yari yaje aravyiga ego zizogira ico zungura ko kubera hari ibintu yafatiriwe akahava je nanje kubera ntarinda bizi wacu usanga biriko birangora gukora kubera naca nkuri ivyo ntazi ego murakoze je nitwa Jesus Marie Munezero je naje va muri commune Rugombo intara ya Cibitoke kugira nze mwazino nyigisho je natanguye kubibona kuri internet ndabona yuko hariho iri cooperative tujijuke tworora kijambere kwigomba gutanga inyigisho kuja no korora inkoko niho rero je ko nasanzwe nserukishira hamwe abitaho imbere y'amategeko mu ntara ya Cibitoke sanzwe rimwe abajene nabwirizwa guca mfati ya mbere kugira mbanze nze mfate zino nyigisho ubwa mbere hanyuma ngenda ko dusanzwe two turakotiza amafaranga ari ku rugero rumeze neza mbona ko bishobora guca binanyura ko bishobora guca ntangura mfatiye muri nyashira hamwe nsanzwe ndongoye abitaho ni ingingo twafashe kuko twari dusanzwe dufise umwe mu bagize ishira hamwe amaze gufata inyigisho we gusa yafatiye kubijanye no korora ifi mugabo n'inkoko yaraziciyeko gusa najewe navuga ati reje nka president fuko mbanza nanje nkazironka hama kugira ngo yumva tugire inguvu ku buryo umwe ashaka gukora umwanya umuntu agakora kundi mwanya ni kinini cyane kuko iyo urategura umugambi ukabona ko ushaka kwinjiriza amafaranga cyane kuko turi muri business nawe uca wumva amafaranga ejo ivyo twize birerekana neza ko dushobora kuronka amafaranga kandi menshi ahubwo nta n'ikindi kintu nasanje cyo gukora ka twari dufata inkoko nizo nabonye zishobora kuba ziratwinjirije hakiri kare akayabo ka miliyoni.
Franga tafisi icizere gusa icizere cyambere dufise nuko tubwiza kwanza gukora kuri uwo mutahe w'iwacu kuko nubwo uvuga ngo ushaka kuja gusaba ushaka kugufasha agufasha afatiye ku buryo usanzwe bufise niyo mpamvu navuze ko atakazo cyo buryo dufise bwo gutangura usivye yuko uko twifuza ko twotangura cyane twabonye kugira ngo uronke umutahe inyungu nini bisaba yuko akoje umutahe munini cyane kugira ngo rero tuze dushikire kujya kwajya amafaranga abanyemenga ni menshi gisajya si menshi mwishamwa bitahuye gusa kugira ngo dushike ko rya rugero ifoke twanza gutangura hamara mbaro dusaba ashobora kugira icyo afashije akadufasha afatiye aho natwe tugejeje Bojo ico mpanura nibajijuke bakorere hamwe kuko mwana muno mugambi mwino leta mvyeyi leta nkozi batwigisha yuko tubwiza kuja hamwe tugakorera hamwe tukishiriraho akazi kuko wakoreye umuntu ngira yarabonye ukuntu yatashe ukuntu yama iminsi yose yamare kuri baranyica mugabo twigira akazi kiwacu tuba ababosi biwacu. Ego murakoze nitwa Hatungimana Charles mva mu ntara ya Bubanza muri commune Mpanda. Ego murakoze hama jewe byaranyoroheye cyane kuko sanzwe ndi ubutwara ishirahamwe ryitwa Ubumwe isanzwe rifise igikorwa cyo korora ingurube hama tumaze kumva izi nyigisho ko zategekanijwe ni koperative tujijuke tworore kijambere twaciye twiyumvira ko twokungura ubundi buhinga bwo korora inkoko za kijambere ariko tubanje gukura umusaruro muri za ngurube akaba arizo zidufasha korora za nkoko nazo ni naco gituma rero twanse kwirirwa turorora izo nkoko tutaraza gufata ubumenyi bukwiye kuko mwishirahamwe wacu ikintu cyo gukora ibintu ukorokeyemo utabifitiye ubumenyi ntitugikunda na gato. Ego cyane kuko ingurube turafise abakozi bazikurikirana hanyuma izi nkoko nazo turiko turiyumvira korora ni naco gituma nabanje kuza gufata izi nyigisho kugira ngo dukore ikintu tuzi hanyuma nitwamara gushira mu ngiro umugambi twebwe tuzobikurikirana kandi hariho n'abakozi bariko barabikurikirana bama hafi na cyane cyane ko batwigishije mu mwanya we utaburi hafi tegerezwa kurondera umukozi akaba hafi cyane. Bavuga mu Kirundi ngo umutwe w'umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba kandi ngo ubugirigiri bugira babiri. Twagiye hamwe kugira ngo dushire ingufu hamwe n'uburyo bwacu kugira ngo dukore igikorwa kidashobora gukorwa n'umwe ariko muri babiri batatu murashobora gushika ku ihangiro rikomeye gusumba. Jewe nk'ico nohanura ubwo gwaruka gurigwa rurayerera kandi ugiye kuraba ugasanga bamwe bafise n'uburyo nobahanura yuko boja hamwe icambere bakaja hamwe bakarabana bakaja hamwe uko bazinanye hama bakicarana bakaganira ivyiyumviro vyubaka bakareka kuyerera kandi ico ciyumviro biyumviriye boshira mu ngiro bakabanza kurondera abahinga bacize bakinonosoye bakabafasha mu gutunganya imigambi yabo kuko ejo canke hirya y'ejo bazobona inyungu nk'izo natwe turiko turabona mu ishirahamwe ryacu Ubumwe. Jewe nitwa Niyonzima Sebastien nazananye mu ntara ya Gitega naje gukurikira ubwo inyigisho zitangwa kugira ngo umuntu ashobore korora inkoko za kijambere neza. Sinari sanzwe nta nkoko ndigera norora mu buzima bwanje. Ukaba mugiye kugerageza rero korora inkoko mu gihe mutari musanzwe morora inkoko. Yego ndibaza ko ngiye kugerageza gose. Izi nyigisho hari ikintu kinini yazagufashije ugereranije n'uko wazibayemo n'ibyo babigishije. Izi nyigisho zanyigishije cyane kandi nazikuyemo akarusho kadasanzwe kuko namenye ingene nkwiye kubaka inzu y'inkoko kuhera ku nkoko zitatu gushika kuri zitanu nkabona uburinganire bw'inzu nzokubaka hanyuma narose ingene aho nshobora kuzitungira ingene nshobora kuhagirira isuku ingaburo zazo kuzivura namenye n'ingwara inkoko zigwara zikunda kuzifata n'izindi ngwara zidafata inkoko izo arizo zose zaba inkoko zikuze cyangwa imiswi nabonye kandi akarusho ku nkoko iyo wazororeye kijambere amagi ishobora guta wayifashe neza kuva ku mezi 5
gushika ku mwaka ku myaka 2 n'inusu. Twonye ko inkoko ya kijambere wayoroye neza ubu ishobora kuronka amagi hagati y'amajana 3 n'amajana 3.5 ku mwaka. Je ndavye ivyo nize ninge naje ndabikeneye ndabona iyo igituma ndabiramutse ndabikoze iyo nzobijana nahisemo rero mpitamo ubwa mbere je kuzobanza kugenda nkicara muhira kasona sisangura ivyo nize hanyuma nkacanshira mu ngiro ubworozi jewe nyine n'umuryango wanje gusa ninabona yuko ivyo nakoze bitambuka niho nzoshobora kwimvira gushinga koperative ishira hamwe bingoye nzomenya nico gituma baduha twagiye tusaba ama contact yabigisha bacu nibigo bakoreramwo kugira baraduha impanuro yego. Hanyuma je twasanze Nkunda Claudine avuye Bujumbura muri commune ya Kinama. Izi nyigisho zatuzaniye akamaro kubera hari igihe umuntu aronka amafaranga ariko hanyuma akabura umugamba yakoresha usanga ivyo yakoze abisa nk'ivyo abandi bahora bakora canke ugasanga nta nyungu bimuzaniye kubera kutabigiramwo ubumenyi. Ariko ubu tuzokora ivyo tuzi twize tumenya ngo tubifashe uko bigenda uko niko kamaro nasanze karimwo kubera iyo umuntu akoze ikintu azi neza bituma bigenda neza. Umugambi ugoye gushira mu ngiro iyo umuntu atawize nayo ubundi iyo umuntu yize umugambi akamenya ingorane ziba zirimwo akamenya na avantage ziba zirimwo iyo awufashe neza akakora nkuko bamubwiye bisanzwe n'ababitubwira canke ababitwigisha baba barabishize mu ngiro bakabona ko bishoboka twizera neza ko bishobora kuzana inyungu nyinshi ku muntu yabikoze nkuko yavyize. Mubona ko uba wahisemo nko korora inka canke ikindi kintu? Ndavye neza kubera abantu benshi usanga babifata minenegwa ariko nagomba ndababwire ngo kwiga umugambi ni ikintu ni nk'iyindi diplome umuntu aba arose hejuru y'izindi diplome umuntu aba afise canke amadoktora canke ibiki ariko kuba umuntu arose izi nyigisho haba hari iyindi diplome arose iri hejuru y'ivyo ishobora kumufasha kubaho mu bundi buzima naho yoba afise amahera akaronka ico yakoresha kuko hari igihe umuntu aronka amahera akayonona mu bitagira akamaro. Rero kuronka izo nyigisho ni ibintu bifite akamaro cyane nagomba ndabwire ngo n'umuntu wese yumva afise amahera ashobora kubona ata mugamba afise ko yovyiga kugira ngo bimugirire akamaro kandi birafise akamaro kanini cyane.